soit ivyo ma secret ivyo mwaciyemo et tout que hamwe mutabagenda yitwa gutya ko izina ryanje alors que pas du tout c'est pas yo uri kumusuri you were right. Welcome to my YouTube channel. Hi my people. Hi bakunzi ba Darna TV. Hi everyone on weekend. Turi samedi washe samedi kandi nibaza ko weekend yangiza kugenda neza kwame muhereye kuganiro nkiki. Ay. So my people, on this samedi, njambere nibaza mubonye mugenzi kuri Darna TV. Say hi. Bon, si jambere wambuye nanje ni jambere nizo tuvyeyo so. Hi, my name is Mona. Ndakubujeje ahitwa copine. So, okay. Give me my thing. Okay. Murahomeze neza. Uno munsi ndabazaniye Q&A with my bestie. Around benshi ari amajambo menshi yavuzwe. Basha amajambo menshi yaravuzwe. Amajambo menshi cyane yaravuzwe kubijanye n'ubugenzi bwacu. And I'm not going to go back to that. Ikibazo ndabaza kimwe gusa. Are we friends or we not? We are friends. Donc tu t'attendais à ce que je dise le contraire. Eh, kugira duce dukwana. Yeah, chwarekungi. Nari kugukubita, you must be my friend. Mugihugu kimwe amategeko. You must be my friend, dufise. Bazungunda kwitwarira abantu. Umviriza, muramaze kubona kakamimi kavuga ngo we have a lot of things. Nta shofu yo gutambera umugenzi kuko if the friendship stops I will hotspot you. Oya muganda kubwire. Ni handi usangiye ibintu byinshi n'umuntu que ce soit ivyo ma secret ivyo mwaciyemo et tout que hamwe mutabagenzzi ka twe naho tutabagenzi dada we ntaco wovuga urazi gituma ntaco wovuga kuko uvuze nanje no shamvuga. So tu as intérêt à te taire et j'ai intérêt à me taire aussi. So the people bambaza ibintu I mean hari bazo byinshi naronse surtout mu manu nimdababwiye ati nzobishura mwitega ko nzobishura n'inyishu ya oya turabagenzi. This is the answer. There's no way nabivuze rafa base babifata nabi kuri African TV kandi abisigure. Wavuze ibi je nabiganiro nabivuze yuko batakibona turi kumwe kubera ko nagisohoka cyane kandi wowe uri umuntu asohoka cyane. C'est pas que tutavugana, c'est pas que tutaya nabi gute nga. Oya babifashe nabi ngo ndigovyoye. I mean I'm just giving an explanation without it's not true. I'm just giving an explanation to people. Ufumuhora so we are friends mugabo we no longer nitukija ahantu henshi co hamwe apana kubera ko atabishaka canke je nabishaka nitukibihurije kw'ivyo nikibuza ko tuba bagenzi nikibuza ko tuguma tuvugana amabanga menshi kandi mwavyumvise nukuri. En fait abantu barakunda kuhagarara ku bintu on connaît abantu benshi bavukana par exemple atameze kumwe sama personnalité batandukanye kandi uvuga ngo tuba bagenzi gute tutameze kumwe. I don't understand. No twageze kwa tumeze kumwe mais c'est pas parce que takimeze kumwe qu'on va oublier ivyo twasangiye canke nivyo twibana dusangira bitari bijyanye peut-être bishasha umuntu aba yagiyemo. Je comprends. Donc abantu baragumana kijya nyene donc turashobora gukura dukina tuvuka tungana tugize hama wewe ugadesida yuko jengira nje gukina basket Unda agadesida yuko je yanje kumubikira. Ça veut dire que vous avez choisi deux chemins différents. Vous allez pas oublier tous ibindi bintu byose bijanye n'ivyo mwe musangiye. Kandi nikiza kubuza yuko ubugenzi bwanyu bubandanya. So we still friend and we don't have the reason why turiko kwa bagenzi rero mumbabarire cyane. So tugomba tugire Q&A. Biri funny mugabo biri osi deep kubera ko you will get to know me through my friends. Kubera hari ivyo azi nkeneye ko mumenya biciye kuri we ivyo nza umviriza Mona. Ungize gutya ntiwishirisha kibazo ntiwishirisha kibazo ari sokero uco mugaco ndagisimba bijanye kubera umbaje kibazo nuko wacanditse so neza ucishura ko oya uco wigirisha kutakizi ushaka ivyo ndabishura nubivuge nimbaze. Okay, ikintu cambere, what was your first impression of me and how has it changed? No, like my first impression of you was a nice impression because tugihura twahuye turi muri ibintu bya evenementiel et tout and then the first day duhura we yarasanzwe anzi acambarira ngo witiranye n'umwana wanje. Abantu benshi bakunda kwibaza ko umwana we Walda yitwa gutya ko izina ryanje alors que pas du tout. C'est pas à cause de moi.
bitwa gutyo ni Walter et Darlene c'est deux parents donc duhuye ikicambere yambari nuko she was one ngene asigishika cinshi ambarira yo bitiraje n'umwana wanje et tout hanyuma je suis devenue un peu comme sa fille elle a commencé à trop me protéger et tout et bah qui n'aime pas la protection et on est devenus proches comme ça Okay, if you could relive one day from our friendship, which one would it be? if I could Relive one day gukuramo umunsi umwe mu bugenzi bwacu nawukuremo umva misi maze kubanamo wogira tukuremo umunsi umwe mu bugenzi bwacu ubuwa si umwe gusa imisi yose uri mu ma feelings yawe uri kurandika ibipave tu te rappelles genre voilà ushavuye if I could kandi en plus it's just you overthinking it's not you know but anyway singenda yaga it's just you overthinking umusi ndagushavuriye basi umusa yanshavuriye je dis oh putain mais you are just overthinking my god ndakubwira iki kandi muganda umwana mwiza chafata nanje nkandika je ndazi kubana n'aba overthinker chafata nanje nkandika igipave nkagitangura nshavuye ndi namubwira ndi kuragira nibibaho efinga je sigura bukebwe nkavuga you know il faut rassurer et tout Nijai, what is the funniest thing that has happened to us while we were out together? Out. Oh putain. Funniest thing. A lot of things are funny every day. I know, but the funniest. Oh putain, ça ne peut même pas me venir. On a tellement vécu des conneries ensemble. Genre tellement, genre non, je peux pas me rappeler même. Muri pasha game. Yo! Uri kumusurira ngo tugutware kwa ntuzi Christiana yo brenda mukumbura ni muntware so the story behind I was in love and tried to catch in love. Okay, you forget what love wiwe hanyuma en plus mon love ariko aramutreta nabi c'est ça qui nous énervait. The person was so fucking toxic and uriga chez igumura ngo biraheze biheze la personne bien sûr les gens toxiques ils font quoi ils laissent la personne la fille moi cyane tukashitunywa tukanwa harike la fille nimba ka burego kamufashe atangura kurira ngo mutware ega aho ni nka inere dino atema betwagize gutwara mwana wenyene ega turadodora avuga urashaka gusohoka umutore wenyene la personne bamuhevye era yagaza aravuga what's happening? I can't forget that one. Okay, continue. Okay, what is the most deepest sad day of my life? The day you lost your dad, I think. I think, is it true? Yeah. Yeah. Okay. What is a song that instantly reminds you about our friendship? Me? Oh putain, c'est vyinshi. On a une chanson en particulier. Pense. Je pense. Ok, on l'a. On l'a, oui. Yo, ndamarama imbere ya kamera on TV. Wait. Kuri vraiment je passe. Kandi ukayivuga usanje ndayibuka. I got me don't think about it. Ngene twayihindura. You have been there before. I wanna Okay, yeah, I remember. This what tuyikunda cyane tuyaraye. Yeah, tukanayihindura shangu my sweetheart. Mais ni akira tellement que je me rappelle ça fait tellement longtemps. Nico gihe je naryoherwa, right? Ubunya. Yo, what's a personality trait you admire in me? The personality trait I admire in you is the way we tangira abantu. Yeah. Iyo umuntu agize ingorane umenga ingorane z'abantu zigiriza iwawe. Ce n'est pas toujours bien, mais bon, jewe j'en profite et birangyoheye. Izi wanje zigiriza iwawe. Yeah, I admire that on you because tu me fais trop penser à Monica. Tu connais Monica? Tu vois Monica, on m'a dit voilà Monica. This is Monica. My friend told me I'm Monica. I'm not lying. I'm Monica. Ni Monica. This movie now I love and I'm Monica. Kani, apana. Eh, voilà. Kani, the same.
You were doing the same before he dies. Yeah. Exactly. Always there. Okay, I will give. Okay, I will give. Okay, I will look for. I will find a way. I'm like, man, no. Je sais pas comment tu fais, mais I admire that in you, mugabo. Des fois aussi, j'ai l'impression que nivyo bituma uguma uri stuck ahantu uri because you don't think about you enough. You think a lot about. Mugo vyarahindutse copy. I guess. No, vyarahindutse, right? Fuko tubibona maremo nka None deza. urabona ko Maremo nka deza. Urumva batwa bizohera birahari muga bizohera. Ushobora kuri mu periode wumva telefone nyinshi. Oya ndakubujije. What is my toxic trait like? Oh, your toxic trait. Your toxic trait. Nibaza overthinking nyene. Tu n'es pas seul dans ta tête. You are not alone. The moment, kandi wasikibazo kimwe. The moment you don't have the answer to what ikintu kiko kirakubabaza canke kiko kiragutriggeringa, sometimes you will not even come to ask kugira basi ube sure ngo ntuhave overthinking gabo. Uraza kubibona muri wewe ucuja ku overthinking. Hari umuntu yobanza akaza akabivuga avant aranimvira n'ibintu byinshi hama ukamurasura. Toi tu ne cherches même pas à être rassuré. Tu vas juste dans ton coin. You overthink après ugacuturika weje guturika abantu bagaca baza kurasura mu nyuma. I'm like walikuwa wabivuze avant nalikubwira ko c'est pas vrai ce que tu penses. Sindiri kugenda turika. Murinde uraja kubabara même dans ton coin wiyumvira ibintu bitari. Okay. Kibazo kiragoye. If I die today, what will you miss about me? I can't say what I can miss about you. I will miss the whole person. I can choose. You can choose something about someone to miss. I don't know qui fait partie de ta vie. I will just miss you, and you will be the overthinking, the bad side, the good side. I will miss everything. So, yeah. What do you see us in 10 years? No, how to turichange kuzo tukira bagenzi. Like as a bagenzi, yes. Tuzo turabagenzi sinatse kuzohava we transforma mu mama wanje canke mu sister wanje. No, I mean, always be my best friend. Maybe successful friends with a lot of children, married women, you know, mugatukira bagenzi and all of that. No, ndikunda kubuza ingene tu change nzobisa. None, I mean like basi nkubu urumva muri 10 years ko tubona nk'aba successful aba mama successfully kandi babagwiza tunga. Wahejeje n'ivyo nyene rero. Je ndakuvugira ibintu. Uzo bagwiza tunga millionaire, milliardaire mu marundi gute kuri point yi. Canke you just nahejeje. Inde. Wewe katuvuza ngo ndakwishiba yuri kuranyishu. Okay. If you could change careers, my career, which career do you think will fit me? Ivyo ukora vraiment biragusa kumu journaliste et tout. You will be a good Oprah Winfrey. So yeah. Muga kindi kintu wogira peut-être nibaza. Psychologue. Ça tirait beaucoup. C'est beaucoup écouter et beaucoup conseiller. Et tu donnes de très bons conseils. Kindi kintu wokora n'igiki. Peut-être umwanditsi mugabo I guess it's niveau ivyo navyo. Quick spoiling. Stop. Okay. I'm sorry. Okay. Ndaguhaye uruhusha. Tell a dream that I've told you that you think no one else know. A dream? Something I want to be, something I want to do. Nakubwiye and you know that no one else know. None kuwe kino neno chanza kubivuga ngakwanza. Kwa ndabiguhereye uruhusha. J'ai peur de me gourer, man. Tu as trop de rêves aussi, hein. J'ai peur de me gourer. A dream? About your my life, career, my whole life. Your whole life. Mga itari career wise. I think, I don't know. I just think sindiko ndibaza kwa it's a dream wambariye parce que you said it's not career wise. Kwa career wise hari ibindi. Donc singamvuge par rapport au musée. Je pense que tu rêves d'avoir une famille à toi, un papa pour tes enfants, et tu veux, surtout que tu ferais une bonne femme. Je sais pas pourquoi les cons avec, I don't know, but bullshit. Mais je pense que tu as envie d'une grande famille, je pense. If it's not career-wise, I think.
No, it's true. It's true. Nama nabivuze yuko I want to see myself cooking for my husband, eating dinner with my family, guhamagara abagenzi mu kuri wanje, ndi marié. That's my dream. Ntayo nabigere mbwira abantu and abantu benshi bazikunda umuntu yiranze ntakunda. They resume your dream yawe. You want stability. Yeah. It's not a husband you want. You just want to be at a place harimo commitment and things don't change. Niba guhindurire ko du jour au lendemain parce que you are so used to that now. So you just want something to start and to not end. That's stability. Last question. When did I make you mad? Madly mad. Na madly mad urangira. Yo kunyenerva sana. Iri kuri overthinking mugabo navyo ni si madly ndagutahura bivanye na wewe banagutahura none kubera no tubone pa overthinking ni degré overthinking gako washaka kwibaza ikintu kuri degré right biguza biraduga imisi kwihera no nico gituma rero kikiciyumvira uteza kuzukabaza okay ikintu abantu bo hanze banziko cyo ndaciyumvira ubunyene ikintu abantu bo hanze banziko mugabo atarico kubera we unzi deeply indani ni vyinshi le problème uvuze ngo ikintu nushobora ibintu abantu bo hanze banzi ko atari ivyo wewe unzi ko babwira nk'ivyo nyene vyuko ngo wihebuye uri umuntu abayeho now you someone who's very uri umuntu afise bavita gute beaucoup de joie dans toi et tu as beaucoup d'espoir en toi je sais même pas où tu trouves ce courage hama ikintu batakuzi ko kinshisha kitari ico nuko ngo we still friend because tu forces ça m'énerve des fois. I'm like what the fuck you think je pourrais faire semblant autant d'années si je veux pas quelqu'un dans ma vie. Ça m'énerve. We are friends because I love her. Because there are a lot of things she knows that bajya tumubona turi kumwe misi yose no mu nzoga bataba bazi. You know, because on ne change pas l'équipe qui gagne de toute façon. Ya hanyuma kiti kintu bakuziko ni kontintage ibyo barabikuziko urabivugaho kontintage ni jivyo natwe bivuga oya urabeshe ibyo natwe bakuvuga ko da none mu mavyeyi n'abagabo babiri bazikwarije mbamura amakosa non bazi ko tu es juste peut-être bête en amour c'est peut-être déjà vrai c'est est vrai Nene baravuga ati uyu mukobwa aguma ahura n'ibibazo parce qu'elle sait pas bien choisir. Mais c'est pas que c'est vrai. L'amour c'est comme ça, l'amour rend bête. Namu itatumye ba bête dans la vie. OK. Là c'était déjà bête, c'est juste que peut-être on a un peu plus de chance pour ne pas se retrouver avec des baby daddy, c'est tout. OK. Ngira no déclaration d'amour cyo twese kiganiro. Tu sais que je suis nulle en... Je m'en fous, tu dois le faire. Ah, uyu kuri anniversaire yanjye ikintu nambwira est-ce que ntazi kuvuga no kuri Messi, ça me touche. Je sais pas faire ça, faut arrêter. Tu dois le faire. I would just say attends, I will post this one day imbere ya birthday yanje. Okay. I love you so much and I'm so happy that you are in my life. Okay. And I'm so happy that you are in my life. Tu es une très bonne personne. Yagira umuntu azopfa yara yagira umuntu azopfa yara ku convince du contraire. You were right every time with abantu bose bashobora kuba barakubwiye nabi. It's not because I'm your friend, it's because I have logic. You are right, you were right, you are a good person. And I hope you will find happiness in your life. I hope you will meet true people, good people like me, who will love you and love you for who you are. Bazokwifuriza ibyiza bagufashe no kubishikako. Hanyuma, what else? You are a good mother too. I need you to know that. Yes. And what else? Happy birthday in advance. Yeah. I wish you to grow wiser. Hanyuma ndakwifurije ko ushika ku mareve yawe yose ufise. Ndakwifurije kuba we Oprah Winfrey. Ndakwifurije ton projet uri kurakorera koko izokunda. Hanyuma I wish also that you stay in my life forever. Hanyuma Clacky. Nagerageje man. Yeah, you did it actually. So people, murakoze cyane kandi no video gushika ngaha mbandanya ndabibutsa igikorwa dufise. My people, AGAPEO second edition. Izo bitariki 31 y'ukwezi kwa gatanu. It's a gift you can give me. Uko nk'uyu mubona ngaha
kwanza yanyemereye kunterera amahera atari make kugira ngo dufunguze Uradugije bajya batari abana make. none kugira ngo dufunguze bajya abana Yagize bave menshi mu shaho gira bitaro ambloke ngaya ampiege. bave mu bitaro ushobora gufasha nawe ukoresheje nimero ya limikash turiko turabafasha n'abana benshi kandi bagwaye kandi bababaye bari mu bitaro vya Kaled harimo n'abakuze barafunzwe kandi barakize kubera badashoboye kuriha ibitaro. So you can help us, you can help me kugira ngo ushobore gushikana your dream. So if you want to give me a gift for my birthday, kindly I beg nterera muri ico gikorwa ca AGAPEO second edition. I love you. Thank you so much Mugenzi. Thank you so much Mugenzi. You're welcome Mugenzi. Ati Mugenzi. Ciao, bye bye. Mwah, mwah, mwah. Oh my